Iyi ni radio BBC Gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere kibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Buni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe bakunzi ba BBC Gahuza miryango, izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu munsi wa gatatu itariki 12 z'ukwa kabiri mu 2024. Kurabana ribi no guterana amajambo hagati y'Uburundi n'u Rwanda birabandanya. Perezida Evariste Ndayishimiye asaba abarundi kwama bagavye ngo kuko u Rwanda rufite umugambi wo gutera Uburundi. Abarundi 11 bafungiye mu gihugu ca Kenya batahukanywe bava muri leta zunze ubumwe za Amerika kubera batari bafise impapuro zibemerera kubayo. Aba barundi bagiye muri Amerika bacire muri Kenya, basire muri Kenya baca bariyambura amapasiporo yabo, bari bafise y'amarundi baca barondera amapasiporo ibintu kuva bitabo vy'inzira bya Kenya kugira ngo biborohere baze bagende mu gihugu ca Amerika byoroshe bitwa bakenya. Amakuru ava muri Sudan avuga ko abagwanyi b'umuhari witwara gisirikare wa ASF bibasiye inkambi y'abateshejwe izabo ya Zamzam nini kuruta izindi mu gihugu. Tubafitiye n'ikiganiro c'abagore, aya makuru ahagarariwe na Jacques Niyitegeka. Idoni David yavyese ni mukanya prime ndi kumagengera mu biro byacu vya Nairobi aje kudushikiriza yavuga ijyanye no kwisi. Umushikiranganje mushasha wo kwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za Amerika Pete Hegseth yavuze ko kwibaza ari ukwibaza bidashoboka kwitega ko Ukraine izosubira kumbibe yari ifise imbere y'ibihumbi 2014 igihe Uburusiya bwatera bukigarurira intara ya Crimea. Yanavuze ko Amerika itabona ukwinjira kwa Ukraine muri OTAN nka kimwe mu vyogira integuro y'umugambi w'amahoro. Hegseth ivyo yabivugiye mu nama y'umugwi wo kwivuna abansi kurikirana ibibazo vya Ukraine i Brussels. We will only end this tuzorangiza iyi ntambara yasasitse inganda hanyuma tugarukane amahoro arama mu gufatira hamwe inguvu za OTAN hamwe no kwihweza ataguca ku ruhande uko ibintu vyifashe ku rugamba. Dushaka cyo kimwe namwe Ukraine yigenga kandi iteye imbere, ariko dutegerezwa gutangura kwemera ko gusubirana imbibe z'imbere y'ibihumbi 2014 ari ibintu bidashoboka. Kubandanya muri iyo ndoto ntaco bizoshikako uretse kubandanya intambara no gutuma hononekara byinshi gusumba. Uburusiya bukoresha ku gisirikare amafaranga aruta ay'ibihugu byose vya Buraya bigiye hamwe nkuko vyerekanwa n'icegeranyo c'abahinga casohotse kuri uyu wa gatatu. Ikigo International Institute for Strategic Studies kivuga ko 40% y'amafaranga yose Uburusiya bukoresha ubu agenewe kwivuna abansi. Bimwe mu bigwanisho vyabwo ntibimeze neza nkuko byahora vyibazwa nkuko ico cegeranyo kivuga, ariko kigabisha ko naho Uburusiya na Ukraine vyompi biriko biratakaza cane abantu n'ibigwanisho, Ukraine ifise amikoro make gusumba kandi benshi mu bagwanyi bayo ubu inguvu n'uburyo biriko birabaherana. Umuntu akomeye mu rwego rw'igendereza rwa Ukraine yafashwe akekwa kuba akorera Uburusiya. Colonel Dimitro Kuzura n'umukuru w'ishami ryo kurwanya iterabwoba muri SBU. Ibinyamakuru byo muri Ukraine byamwerekanye ariko amapingu igihe yarafashwe n'umukuru w'urwego rwa Ukraine rujejwe igendereza. Itangazo rivuga yuko agashika 14 uwo yikekwa yegeranije agaha makuru Uburusiya. SBU ivuga yuko amatohoze yashingiye kwisuzumwa ry'amajwi n'amavideo hamwe no gushikira ibiri mu matelefone n'imashini nyabwonko. Aya makuru mwumva na ya BBC. Impunzi zo mu ikambi ya mbere nini y'abateshejwe izabo muri Sudan zivuga yuko yatewe yongera irasahurwa n'umugwi RSF witwara bwa gisirikare utuma abantu ibihumbi bahunga. Abavyibone bavuga yuko hari isoko yaturiwe, hakaba hari abakomeretse n'abapfuye. Iyo kambi ya Zamuzamu muri Darfur ya ruguru irimwo abantu ibihumbi 500 bari basanzwe bugarijwe n'inzara. Isanzwe imaze guterwa ibisasu akatari gake
make ariko ubu bubaye ubwa mbere RSF yagirizwa kurungika ingabo zo ku butaka kuva hadutse intambara n'ingabo za leta haraheze hafi imyaka 2. Umuvugizi wa RSF yahakanye ibivugwa. ONU igereranya abantu 1,400 ko bishwe mu myerekano yo mu mwaka uheze yo kwiyamiriza leta muri Bangladesh, ahanini bishwe n'inzego zijejwe umutekano. Abakoze amatohoza batumwe n'urwego rwa ONU rujejwe uburenganzira bwa muntu bagiriza leta yatembagajwe ya Sheikh Hasina guhasha atampuwe iyo myerekano mu buryo bwo kwibaza ko hakozwe ibyaha bikorewe zina muntu. Ni inkuru ya Imogen Fuchs Geneve mumva mu ijwi rya Florentine Kwizera. Ico cegeranyo cagiriza leta ya Sheikh Hasina guhasha imyerekano atampuwe mu kurondera kuguma ku butegetsi igihe igihugu cari cahagurutse kuyiyamiriza. Abakoze amatohoza batumwe na ONU barasuzumye ingene abo bari mu myerekano bamwe barashwe ubarasha begereye cyane, abandi bakamubwazwa n'ibigirankana, abandi bagafatwa mu buryo buteye kubiri n'amategeko canke bakaborezwa igufa. N'abana ntibasizwe inyuma. Icegeranyo kageranya ko 13% mu 1,400 bishwe bari abana. Republika ya Demokrasi ya Kongo yajanye imbere ya sentare ya Afrika y'agateka kazina muntu ibirego vyayo vyuko Urwanda rwakoze amabi ku butaka bwa Kongo. Urwo rubanza rujanye n'intambara ibandanye mu buseruko bw'ico gihugu hagati y'ingabo zaco n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 ushigikiwe n'u Rwanda. Iyo ntahe y'imisi 2 iyarusha muri Tanzania ishimikira kuraba niba iyo sentare ya Afrika y'agateka kazina muntu ifise ububasha bwo kwakira urwo rubanza. U Rwanda ravuga yuko ubwo bubasha atabwifise. Ku bisanzwe iyo sentare yakira ibirego by'abantu ku gatwe kabo canke amashira hamwe ntiyakira ivy'ibihugu. Nina urakoze Premier ndi kumagenge kuri aya makuru yejeje kudushikiriza. Idonido ry'amakuru rero tuyahere mu karere k'ibiyaga binini. Ukurabana ribi no guterana amajambo hagati y'u Rwanda n'u Burundi birabandanya. President Evariste Ndayishimiye asaba abarundi kwama bagavye ngo kubera u Rwanda rusi umugambi wo gutera u Burundi. Ivyo yabivugiye mu ntara ya Kirundo iri mu buraruko bw'igihugu kuri wa kabiri, aho yari yagiye ashiriye imfashanyo bifungurwa ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Ni inkuru ya Siriyake Muhawe nayo ari Nairobi. Imbere y'isinzi ry'abanyagihugu, President Evariste Ndayishimiye yabwiye abanyakirundo ko bafise umubanyi mubi ashaka kuvuga u Rwanda, ko rero bo kwama bagavye. Nimujya mu kondora zose muritegura ntimugire ubwoba, bajya turazinanye aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha. Muri iryo jambo nyene yabashikirije kuri wa kabiri irabaremesheje ko batazotamba birorera kuko ngo abarundi bose bazoja kubafasha. Twese n'uw'Inyanza rakari ya kuri rwa Tanzania uraba Kigoma azobaraha. President Ndayishimiye yavuze kandi ko abarundi batazemera kwicwa nk'impene nk'uko biriko birashikira abanyekongo. Ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Sha abantu bakitwa nk'impene ukunyene, hari abantu b'abagabo bakanura. Bubaye ubugira kabiri President Evariste Ndayishimiye avuga amajambo yo kugabisha u Rwanda inyuma y'ijambo yashikirije abaserukira ibihugu vyabo n'amareta mu kubipfuriza umwaka mushasha mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. U Rwanda n'u Burundi biguma bitungana gatoke, kimwe cose cagiriza ikindi gufasha abashaka guhungabanya umutekano wavyo. Ivyo bihugu birafise uruhara mu ntambara zibera muri Republika ya Demokrasi ya Kongo, aho bishigikiye impande zihanganye. Uburundi bufise abasirikare bagwanira ku ruhande rwa leta ya Kongo, mu gihe u Rwanda bivugwa ko rurwana ku ruhande rwa M23, naho ico gihugu kiguma kibihakana. U Rwanda ntirurigera rutangaza ku mugaragaro ko rushaka gutera u Burundi. Siriyake Muhawe nayo, BBC Gahuza miryango, Nairobi. Urakoze Siriyake Muhawe nayo. Amakuru y'u Burundi arabandanya ariko tuyafatiye muri Kenya. Abarundi 11 bafungiwe mu gihugu ca Kenya nyuma yo gutahukanwa bava muri leta zunze ubumwe za Amerika kubera batari bafise impapuro zibemera kubayo. Amakuru adushikira nuko binjiye muri Amerika bakoresheje impapuro z'inzira
z'igihugu ca Kenya. Twashatse kumenya uko kibazo cyabo barundi kimeze maze tuvukana na Maître Prime Mbarubukeye, umukuru w'ishirahamwe ONLCT yishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu, ubwimukira bwo mu kinyegero n'amabi akorerwa abagore n'abana mu Burundi. Atubwira uko ico bariko barabafasha. Hari ku igenekerezo rya 24 z'ukwezi umwaka uheze 2024 niho leta ya Amerika yafata ingingo y'uko ikora rusasuma isesuye kugira ngo irabe vy'ukuri ko abantu bose baba ku butaka bwa Amerika bakwije ibisabwa. Hama leta ya Amerika icisanga ku gataka kayo hariho novuga nti abene gihugu barenga miliyoni n'ibihumbi 445 n'amajana 549 kuko badakwije vyangombwa byo kuhaba. Muri abo miliyoni n'ibihumbi 445 n'amajana 549 basanze harimo abarundi bashika 162 nabone babayeho mu kigo ca Amerika badafise ibisabwa n'amategeko no inkaratasi kuwa zibemera kuhaba. Muri abo kandi 162 11 baramaze gushika mu gihugu ca Kenya i Nairobi, ariko bakaba baciye bashika bafatwa bapfungwa kumvo twomba tubashikirize. Aba barundi bagiye muri Amerika baciye muri Kenya, bahise muri Kenya baca bariyambura amapasiporo yabo bari bafise y'amarundi, baca barondera amapasiporo ibintu kuva bitabo vy'inzira bya Kenya kugira ngo biborohere baze bagende mu gihugu ca Amerika byoroshe bitwa abakenya. Barashika rero mu gihugu ca Amerika, bashitseyo naho ntivyahereye aho, baca barafata za pasiporo baronkejwe n'igihugu ca Kenya, baca barazijugunya ndazone barazita kugira ngo bikunde biyitwe impunzi kugataka ka Amerika. Ivyo rero vyatumye rero muri ayo matohoza twavuze mu rusasuma Amerika yakoze, basanga abo barundi bashika 462 nabone badakwije ibisabwa muri wa miliyoni urenga twababwiye. Ico bituma rero birukanwa butarariye n'igihugu ca Amerika. Muri abo rero 11 baramaze gushika muri Amerika, ariko uwonye tuvugana bakaba by'ukuri bari imbere y'ubucamanza y'ubutungane bwa Kenya kugira ngo baze babasambishe babaze igituma bakoze ayo manyanga ameze uko kose, bakita abakenya kandi ari abarundi, kandi bakagenda no mu gihugu ca leta z'ubumwe za Amerika biyita abakenya kandi ataribo. Novuga nti ubwo butungane atagihindutse buzobarengutsa imbere y'umucamanza ku wa 2 w'indwiza itariki 18 z'ukwa 2 muri umwaka turimo 2025. Ayo makuru rero gushika no munsi turayafise kandi turayahamya, kandi bazorenguka muri sentare yitwa Immigration Court iri ku kibuga c'indege ca Nairobi, niho iyo sentare ikorera. None ubu bafungiwe hehe? Bafungiye mu busho butandukanye bw'igihugu ca Kenya. Ubufasha mubaha bumeze gute? Ku itariki 8 z'ukwezi kwa 2 nyene twarasohoye itangazo nk'ishirahamwe ONLCT ton frère, tumaze kumenya ayo makuru twaciye dukora amatohoza yimbitse kugira tumenye ukuri kujanye n'iyo dossier. Dusanga ivyo twatohoje tufata ingingo yo kubimenyesha Barundi n'amakungu kugira ngo ikibazo cababaye kukimenyekane, cyane cyane leta y'u Burundi kimenye, cyane cyane donc abantu bose bakijejwe bashobora kugira ico gikoze kugira bafashwe, natwe turimwo tugira ico by'ukuri tuje hamwe tugira ico tubafashije kugira ngo agateka kabo kakomeye kubahirijwe, kuko naho arabimukira bo mu kinyegero ntibisigura yuko baca bafatwa nabe, kuko umva umuntu wari wese yaremwe mu gacusho k'Imana, cyo gituma ategerezwa gufatwa neza hari hose naho abayagirizwa ibicanke biriye. Muravuze leta y'u Burundi, mbega hari ico bari kwirabafasha ko naho bafungiwe muri Kenya ari abarundi? Nk'ishirahamwe ONLCT ton frère turashimira cyane leta y'u Burundi kukwera ikirakora vy'ukuri, kuko tubirabira niyo hageze ama situation nkayo ibibazo nk'ivyo, iyo babimenye baca by'ukuri bakora ibishoboka byose kugira ngo batabara abarundi aho baba bagorewe. Nk'ubu deja murumva tumaze kubwira yuko ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu ca Kenya bwamaze gufata iya mbere kugira ngo nabo bashobore gukurikirana neza abarundi, cyane cyane kuko bafungiwe canke ikibazo cyose bogira n'ubu. Uwo yari Prime Mbarubukeye yarongoye ishirahamwe ONLCT. Ubu ni 10:43 muri studio za BBC i London, ni 12:43 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Aya makuru murayumva no kuri radio Humuriza FM mu Burundi, kuri Kisoro FM mu manuko bwa Uganda, ku rubuga rwacu rwa internet ayego bbcgahuza.com no kuri Facebook live. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Naho tuje mu Rwanda, urugereko rw'urukiko rukuru rukorera mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwatangiye kumva ibisobanuro ku byaha bya Karasira Aimable
yarezwe n'umushinjacyaha inyuma yaho mu iburanisha riherutse yanze inteko iburanisha urwo rubanza ariko urukiko rukemeza ko iyo nteko ikomeza kumuburanisha. Karasira n'umuhanzi ndetse akaba yari n'umwarimu muri kaminuza nkuru y'u Rwanda yarezwe ibyaha 6 birimo guhakana no gupfobya jenoside no kutagaragaza inkomoko y'umutungo we. Ni inkuru ya Yves Bucana yari mu rukiko maze adutegurira ibikurikira. Mu rukiko kuri uyu wa gatatu Karasira n'abamwunganira babanje kwerekana ko ibyaha akurikiranyweho 4 kuri 6 bigendanye n'ibyavugiwe mu itangazamakuru ko byagombye kurangizwa n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC. Maître Bikotwa Brice yabwiye urukiko ko umushinjacyaha atari impuguke mu itangazamakuru bityo akaba atamenya niba ibyavugiwe mu itangazamakuru bigize icyaha cyangwa bitagize icyaha, ko rero byagombye kubanza kunyuzwa mu rwego rugenzura abanyamakuru. Urwo rwego rukaba ari rwo rutanga umurongo wo kubivana ku rubuga rwa YouTube cyangwa gusaba ko abo bibangamiye bahabwa nabo uburenganzira bwo kugira icyo babivugaho. Babwiye kandi urukiko ko nta bimenyetso simusiga umushinjacyaha agaragaza ku byo we yita ibyaha ngo Karasira yakoze. Karasira avuga ko nta kiganiro na kimwe we yigeze akora, ko ibiganiro byanyujijwe kuri YouTube byakozwe n'abanyamakuru b'abanyamwuga nk'uko wabivuga ati gihe nazagamo ndi umutumirwa. Karasira yisobanuye ku cyaha cyo guhishingiro jenoside. Ubushinjacyaha bugendera ku magambo Karasira yavuze ko leta ya Habyarimana yakoze jenoside yirwanaho ngo kuko abana b'inkotanyi bateraga amabombe bayatera abaturanyi babo basize mu Rwanda ubwo bajyaga ku rugamba. Hifashishijwe video yakinwe mu rukiko irimo amwe muri ayo magambo, Karasira n'abamwunganira bavuze ko umushinjacyaha yamwitiriye amagambo ataraye. Ati nk'ikimenyimenyi hari aho mwumvise mvuga leta ya Habyarimana. Yavuze ko iyo mvugo yakwitwa y'umushinjacyaha itakwitwa ya Karasira. Avuga ko imvugo ye nyayo yumviswe nabi. Abunganira Karasira bashoje bavuga ko mu gihe umushinjacyaha nta bimenyetso simusiga agaragaza kuri icyo cyaha byagorana kuvuga ko hari ubushake uwashinja yari afite bwo kugikora. Karasira umuhanzi wahoze ari n'umwarimu wa kaminuza y'u Rwanda yamamaye ku mbuga za YouTube kubera ibiganiro yagaragaragamo bamwe babona nk'ibinenga ubutegetsi. We akavuga ko ibyo biganiro byari bigamije kuvuga ukuri kw'ibyabaye mu Rwanda n'ibiriho. Urubanza ruracyakomeje. Yves Bucana, BBC Gahuza miryango Inyanza. Urakoze Yves Bucana. Tugume ku mugabane wa Afrika. Amakuru ava muri Sudani avuga ko abarwanyi b'umuhari witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF bibasiye inkambi ya Zamzam nini kuruta izindi mu gihugu. Kuva mu mpera z'umwaka uheze iyi nkambi y'abatesheje izabo iri muri Darfur yo mu buraruko yaribasiwe no kumijwa ko ibisaso bya za muzinga, ariko ubu ni inshuro ya mbere RSF iregwa ko yarungitseyo ingabo zigwanira hasi. Ivyo bitero biri mu ntumbero ya RSF yo kugota igisagara ca El Fasher kihegereye, kimwe mu bibanza bikomeye vy'injyane z'abanyagihugu zimaze hafi imyaka 2. Ni inkuru ya Barbara Pret Asha muva mu ijwi rya Victoria uwo nkunda. Ubu n'ubwiyongere bw'urugomo mu karere gasanzwe n'ubundi karangwamo urugomo. Ishyirahamwe ryaho rihagarariye impunzi z'abanyasudani rivuga ko inyeshyamba za RSF zibasiye inkambi y'abari mu kaga, zirasahura kandi zitwika isoko ndetse n'ingo nyinshi. Wabyiboneye biba yabwiye BBC ko byari ibintu biteye ubwoba. Yavuze ko hapfuye abantu benshi, ariko ibitaro byo muri iyi nkambi ntibigifite ahantu hakora neza ho kubagira abarwayi. Inkambi ya Zamzam irimo abantu bagera ku 500 bavanywe mu byabo n'imirwano, bari basanzwe bafite inzara. Amakuru aturuka muri ako karere avuga ko icyo gitero cyatumye ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bongera guhunga. Mu gihe cyashize imitwe ikorana n'inyeshyamba za RSF yisobanuye ivuga ko yishora mu ntambara mu nkengero z'inkambi ya Zamzam kugira ngo yibasire imitwe yitwaje intwaro ifatanyije n'ingabo za leta ya Sudani mu ntambara. Iyo yari inkuru ya Barbara Pet Asha, mwariko muva mu ijwi rya Victoria uwo nkunda. Ubu nawo n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Yves Bucana. Imikino kuri BBC Gahuza miryango.
mwereho neza amakuru y'imikino nyahere mu mikino y'igikombe cya Champions League. Imikino y'amajonjora ya nyuma y'ikipe ya Manchester City yaraye ikubitiwe iwayo ku kibuga cya Etihad na Real Madrid ibitego 3-2. City byageze ku munota wa 80 ariyo iyoboye ku bitego 2-1, ariko igitego cyo kwishyura cya Brahim Diaz ndetse n'icy'insinzi cyagiyemo ku munota wa 2 mu minota y'inyongera cyakubise hasi ibyishimo by'abafana ba City bari bazanye igitambaro kinini cyane kiriho umukinnyi Rodri wa Manchester City wegukanye umupira wa zahabu nk'umukinnyi mwiza kwisi, mu gihe rutahizamu wa Real Madrid Vinicius Junior yari yiteguye kuba ari we wakwegukana iryo kamba. Ibyo kandi byanatumye Real Madrid ititabira ibirori byo gutanga icyo gihembo. Ibi byose bikagaragaza uguhangana hagati y'ayo makipe yombi. Mu gihe rero abakunzi ba City bazengurutsaga icyo gitambaro bakwena aba Real Madrid, mu kibuga ho byaje guhinduka. Uyu ni umwaka wa 4 wikurikiranye n'uwa 5 mu myaka 6 amakipe yombi ahurira mu mikino ya Champions League. Mu yindi mikino yarayibaye, ikipe ya Juventus yatsinze PSV ibitego 2-1, Borussia Dortmund inyagira Sporting Lisbon ibitego 3-0, kimwe na Paris Saint-Germain nayo yatsinze ikipe ya Brest ibitego 3-0, zose ni ikipe zo mu Bufaransa. Uyu munsi mu ijoro hateganyijwe indi mikino. Club Brugge irakina na Atalanta, Celtic yo muri Scotland irakina na Bayern Munich, naho Feyenoord Rotterdam yo mu Buholandi yakire AC Milan yo mu Butaliyani, mu gihe Monaco icakirana na Benfica. Mu makuru y'imikino kandi, umuherwe ufite imigabane mu ikipe ya Manchester United ari nawe ushinzwe iby'iyo kipe, Sir Jim Ratcliffe, aratekereza kongera kugabanya umubare munini w'abakozi b'iyo kipe. Amakuru aremeza ko iyi kipe ishakisha ubundi buryo bwo kuziba icyuho kuko yatakaje agera hafi kuri miliyoni 300 z'amapaundi mu myaka 3 ishize. Biravugwa ko itsinda rya Ineos Group riyobowe na Ratcliffe rishobora kugabanya abari hagati y'100 na 200 mu bakozi b'iyo kipe. Binashobotse bikaba byaba mu byumweru 2 biri imbere. Ineos yamaze kugabanya abakozi bagera kuri 250 kuvanaho Sir Alex Ferguson nka ambasaderi w'ikipe ubihemberwa no guhagarika politike y'ingendo z'abakozi bishyurirwaga kujya kureba imikino ya nyuma y'ibikombe. Mu Bwongereza kandi muri iri joro Liverpool irasura Everton umukino w'ikirarane wa shampiyona. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana, naho tubahonje kuri Runana rw'ejo. Mu kiganiro Runana cyo kuri wa 4 twabateguriye nukuri rwose wisize uragenda usa neza maze urangije wambara neza koko. Murakoze cyane Sori. Nikoze umwambariye hakiri kare ariko inde nambariye se Sori? Ntumbwire ko atari we wambariye se kandi umunsi wabihebeye bagenzi babo barejo. Ntabwo numva rwose icyo ushaka kuvuga. Sobanura neza se Sori. Ni 12:45 kuri BBC. Ubu n'umwanya w'ikiganiro c'abagore mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Mwiriho neza. Nishimwe Inasienne ni umugore ukora ibikoresho bitandukanye byifashishwa ku bana b'impinja, harimo n'ibipupe bakunze kwita ibinunusi. Nishimwe avuga ko yabonaga bikenewe cyane ku isoko ry'u Rwanda, yiga uko yakorera ibi bikoresho mu gihugu ubusanzwe byaturukaga hanze. Twamusanze aho akorera yise Elysian Teddy Bear Limited. Ko nahereye ku gipupe, mbona igipupe birakunze, ndagurisha birakunda, ndavuga ni reka nongeremo ikibindi bintu. Niga ku bikoresho ababyeyi babyaye bakenera mu kwita ku bana babo. Nsanga mu gihugu ababyeyi babyara ni benshi, bihita bimotiva mu gukora ibyo bintu.
harimo ibipupe utumoyize n'uburiri bw'abana bufite akamustikeri uduporte bebe abafatamo abana kugira ngo biborohere guterura umwana w'uruhinja ukivuka yego nibyo nkora. Nk'iki gipupe kidoze mu mwenda udasanzwe twajyaga tubona nko mu maduka tukibaza ko bituruka hanze, ubu ngibi iki gikorwa gute? Nk'uko ubibona inyuma ni umwenda, mo imbere harimo ipamba. Nk'irihe? Ipamba ni iringiri risanzwe. Yego risanzwe. Tuyashyira ku bitambaro byacu tukabikata tugashyira ku mashini tukadoda, kikaba umwenda w'igipupe ukaza kuzuzwa neza n'ipamba dushyizemo bikaza kubyara igipupe nk'iki ngiki, tugashyiraho n'amaso igipupe cyacu kikabona. Navuga ngo aya masaro niyo maso? Yego, twebwe turacyakoresha amasaro. Nko mu Bushinwa bo bafite uburyo bateye imbere bakoramo amaso, ariko mu gihe tuzaba natwe twabashije kubona ayo maso natwe tuzayakoresha. Ubu rero watangiye ryari, umaze igihe kingana gute ubikora? Natangiye 2020, imyaka 5 igiye kuzura. Ku kwezi ugurisha nk'ibingana gute umubare ugereranije? Kubera ko biba bivanze n'ibindi usanga bigenda bigongana, ariko ari byo byonyine nakoze nk'uko kwezi, usibye ko bitashoboka 500 nabirenze kuko turanguza mu gihugu hose. Abantu iyo barebe by'ibi bintu baremera ko bikorerwa hano mu Rwanda? Ntago babanza kubyemera no kubyumva, nta nubwo babizi kubera ko tubiranguza amaduka menshi yo mu mujyi, nayo akagenda biranguza abandi bigasakara mu gihugu hose. Ntago abantu barabimenya ko bikorerwa mu Rwanda, ariko turabikora. Inasiye warabyize? Hoya, ntago navuga ngo nagiye mu ishuri ndabyiga, natangiriye ku gipupe kimwe kitanameze neza, genda niga gake gakeya. Icyo nge nakoze bwa mbere cyari gisekeje ko cyari gifite fomu y'imbeba, ariko no kugira umugabo ugufasha ni byiza. Aragiseka anyigisha uburyo nakoramo iki kiruta, ndagikora. Nkijyanye ku isoko nyere ku mucuruzi wa mbere, arishima arambaza ati iki kintu niyo wagikoze, abanza no kwanga kwemera ko ari nge nagikoze. Finally arabyemera, atambwira ati noneho rero genda unkorere ibindi nka 50. Ahita avance ndabimukorera, ndabimuzanira, komezamo akazi, akaba ari ujya ubiranguza abandi, we mbigenda bikura mbibonamo akazi. Nyuma yabwo nibwo haje kubonekamo n'izi product nyinshi zitandukanye uri kureba hano. Ngizwe nayo Elise, umugabo wa Cyane wamusekaga gitangira, ubamufasha bimwe muri ibyo bikorwa. Ubusanzwe mu kazi ka buri munsi hari imirimo umuntu abashoboye n'iyaba adashoboye. Yewe rero mpari mu rwego rwo kubushyigikira umufasha wanjye mu mirimo imugoye mu kazi ke ka buri munsi. Icyo gihe umuseka yakoze igipupe gipfuye, watekerezaga ko yaba ageze kuri uru rwego? Oya, ntago nigeze mbitekereza, kuko urumva yanyeretse ishusho y'icyo ashaka n'icyo yakoze. Mbona birasekeje ku rwego rwo hejuru, ariko nyuma yo kumuseka ndamubwira nti okay, reka dufatanye, nimba wumva ubikunze turebe ukuntu wakora ikintu kizima. Turabikora nk'uko yabikunyuriyemo, arabigurisha biragenda, ariko ntabwo nigeze na expectinga ko ashobora kugira isoko rigari gutya. Nanjye aho bigeze bisigaye bintungura. Muri make ntabwo wamuciye intege? Oya, ntabwo namuciye intege, byari ibintu akunda deja. Naramushyigikiye aho bishoboka nkamufasha, rimwe na rimwe nkajya no kumufasha gushaka amasoko. Cyane nishimwe avuga ko yavuye kure muri uyu murimo, gusa akemeza ko ataragira aho yifuza. Hari ahantu hanini navuye, hari naho ngeze, uko mu myaka 5 ntangira gukora ntaragera ku rwego rwo kuba nakigurira imashini nkikorera, cyangwa se nkaba nakura imashini nkayigurira undi mugenzi wanjye tugafatanya. Natangiriye ku gipupe kimwe, ngikoresha urushinge n'urudodo, bigenda bizamuka, nkoresha umutayeri nkamwishyura afite imashini ye, bigera ku rwego mbasha kugura imashini zanjye. Ndangije rero nibwo nanjye n'izi mashini ntangira kujya noneho mbyidodera, mfatanyije n'abandi bamama dukorana. Mu busanzwe rero ubona n'amasoko cyangwa? Ubusanzwe amasoko araboneka, ahubwo bitewe na level ndiho nyine yuko ubushobozi butaraba ubuhagije bwo kuba nabasha guhaza amasoko mfite. Urugero, hari ibikoresho bimwe na bimwe nyenera simbibone mu Rwanda mu gihugu, bikaba bisaba ko nabitumiza hanze y'igihugu, ariko mfite icyizere ko hamwe no gukora cyane tuzagera igihe tukabigeraho, maze tugatanga umusaruro uhagije ku isoko. Cyane nishimwe ukora ibikoresho bitandukanye bikoreshwa ku bana b'impinja, cyane cyane ibipupe by'umwenda bita ibinunusi. Ni hano rero dusoreje, muramuke neza.
urakoze Yvette Kabatesi na Inyasiyene mwariko muraganira. Imbere yo kubasezera ndabibutse ko ukurabana ribi no guterana amajambo hagati y'u Burundi n'u Rwanda birabandanya. Perezida Evariste Ndayishimiye asaba abarundi kwama bagavye ngo kuko u Rwanda rufise umugambi wo gutera Uburundi. Abarundi 11 bafungiwe mu gihugu ca Kenya batahukanywe bava muri leta zunze ubumwe za Amerika kubera batari bafise impapuro zibemerera kubayo. Aya makuru y'ino munsi agarukiye ngaha mwashikijwe na Nina Iradukunda yarahagarariwe na Jacques Nitegeka mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Ricardo mwakoze kubana natwe na Gahwana. Thank you.